Indege ireruye Macky Sall ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ngo ba. Umubonano n'umukuru w'igihugu urabaye, nta tangazo na rimwe risohowe. Inyuma y'imisi 5 gusa, kandidatire yo ku bunyamabanga bukuru bwa ONU ibirashikanywe i New York ijanye n'imino yo mu Burundi. Iyo ni incamake y'urugendo rwa Macky Sall yahoze atwara Senegal yagize mu Burundi kwa 2025 Ruhuma hamwe n'ivyakurikiye. Itariki 2 Ntwarante 2026 Uburundi bwaratanze izina rya Macky Sall nk'ushaka kwitoza mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru wa ONU guhera mu mwaka uza. Ikibazo cyasigaye mu batari bake ni ico kumenya igituma iyo kandidatire yatanzwe n'u Burundi mu gihe uwo mugabo atakarata karanga muntu y'u Burundi asanganye. Ngizi zimwe mu nyishu zishobora guha umuco abafise ayo makenga. Ubwa mbere na mbere menya ko amategeko ajanye n'itorwa ry'umunyamabanga mukuru wa ONU atabuza ko igihugu cyose kigize ishirahamwe gishobora gutanga kandidatire y'umuntu nubwo yoba atagikomokamo. Yamara rero nubwo bitabujijwe nibishika gake kubera ko Sall yahisemo inzira itamenyerewe. Macky Sall yahoze arongoye Senegal hagati ya 2012 na 2024. Yaranarongoye bwa Afrika mu bihumbi 2022 hamwe n'umuryango CEDEAO urike mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika. Nubwo azi nk'udasanze mu vya politike ku rwego mpuzamakungu, igihugu ciwe gisa naho kidashigikiye kandidatire yiwe. Nkuko vyandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye ku wa 5 Ruhuma 2026 niho Macky Sall yasaba President Diomaye Faye aramutswa Senegal kumushigikira. Yabicishije mu ikete gushika n'uyu munsi ritarigera ryishuka. Impamvu zisigura uko kuraba hirya ngo nuko uyu Macky Sall asanzwe yagirizwa na leta ihari ko yanyegeje ideni rinini igihugu casavye ku ntwaro yiwe. Yongera aranakandamiza batavuga rumwe gushika bamwe no kwicwa bicwa. Ivyo ni navyo vyatumye Macky Sall akurikirana n'ubutungane bw'ico gihugu, mbere acahitamo no kugihunga. Ubu akaba yibera mu gihugu ca Maroc. Ku ruhande rw'u Burundi nta tangazo ryigeze risohoka risigura igituma aribwo bwashigikiye kandidatire yiwe. Ikinyamakuru TV5 Monde candika ko gushigikira kandidatire ya Macky Sall ku rwego rw'umwe bwa Afrika byafundikiwe mu nama yo kuri bihugu bigize Afrika iherutse kuba muri Ruhuma ya Addis Abeba muri Ethiopia. Bica byumvikana ko mu gihe Burundi aribwo burongo umuryango ari nabwo buca butanga iyo kandidatire. Macky Sall yabafise amahirwe yo gutwara ONU. Muri aka kanya ahiganwa n'abandi bakandida batatu bakomoka muri Amerika y'Epfo. Akarere gasaba cyane nako ko kotwogwamwo umunyamabanga mukuru wa ONU. Muri abo harimo n'abakenyezi kandi bisanzwe vyifuzwa n'abatari bake ko ONU kuvaho yakaberaho yoza yotwagwa n'umukenyezi. Nubwo ivyo vyifuzo atana kimwe coroheza Macky Sall, abazobereye mu vya politike mpuzamakungu baremeza ko uyu mukandida abafitiye igihagararo. Eka ngo anafitiye n'imigenderanire myiza n'ibihugu rutura bigize inama nkuru y'umutekano. Uzotorwa muri ico kibanza azomenyekana imbere y'impera za Kigarama uyu mwaka. Hamwe amahirwe yoramuka mutwengeye, Macky Sall azoba abaye umunyafrika agira gatatu agiye muri ayo mabanga nyuma y'umunyagiputa Boutros Ghali n'umunyegana Kofi Annan.